yari kane yari kirabandanya ibintu bigenda bimeze neza cyane kabisa bariko barahiganirwa ikibanza ca gatatu bariko baranahiganirwa ndavuga n'ikibanza ca mbere ndetse n'ikibanza ca kabiri ku migwi igiye itandukanye ndavuga hagati ya ekipe ya DRC ndetse na ekipe ya South Africa ku munsi wa gatandatu ibintu byari bigenda bimeze neza cyane ubundi neza na neza igihe cy'isaha 4 z'ijoro hagati y'uwitwa Hugo Bruce wa ekipe ya South Africa ndetse n'uwitwa Sebastian Desabre wa DRC bariko baraza batana mu mitwe neza na neza bahiga ikibanza ca gatatu kugira ngo ibintu bize kuba binagenda bimeze neza cyane ubundi ariko amahirwe aza kuba twengira abasore ba ekipe ya Afrika y'Amajepfo neza na neza ndavuga abasore witwa Hugo Bruce match yaje kubirangira ari bitsindo ubusa ku bundi atanu umwari yaze kuba aronka amanota agera kuri atatu canke igitsindo na kimwe ndavuga muri urwo rukino kuko barangije ari busa ku bundi ariko nama ekipe muri rusange ubona ko bari banagerageje ko banahindagura ekipe yabo muri rusange abari bagiye banifashishwa ubundi muri match zigiye zinatandukanye bari bahaye akaryo ayandi maraso mashasha kuko nk'ubu uko nawe kumenyesha abasore bari batanguye mu kibuga ku ruhande rwa ekipe ya South Africa yarawo bita Ronwell Hayden Williams kapitene gashaka ko bita Christo Johnson Mudau witwa Azulu witwa CBC Audrey Modiba bari bameze neza cyane Taro Mokowena Stefero Sictore Tapero Morena Temba Zwane Marari Mayambela ndetse n'uwitwa Magopa nibo barako bararondera itsinda mugiye kwa RDC Simon Banza imbere Silas Kapoma Vupa Gradi Diangana Theo Bongonda Samuel Mutusami Aaron Chibora Mayembe Batumbiski Chancel Bemba ndetse n'uwitwa Brian Jeffist Bayeye mwizamu yarawo bita Dimitri Roberto niwe yariko ararinda izamu rya ekipe ya RDC neza na neza ibintu bigenda bimeze neza cyane baza kuba banifashisha za penalty ni na match yari yabereye kuri stade Felix Houphouët Boigny abafana barenga ibihumbi 21 nibo bari bitabiriye iyo match witwa Bamalek Tesema weyasa umusaza kabisa kuva mu gihugu ca Ethiopia niwe yariko arahagarikira iyo match baza kuba banifashisha za penalty ni na match ubundi bageze vya bintu bavuga ati n'ubundi nyimba twabibuze muri 90 ati nta impamvu yo kubaruhisha dushiramwe za prolongation kabisa ko ni match itabayimwo prolongation bagiriye ko direct kabisa atira za penalty biza kuba binarangira ekipe ya South Africa kabisa vyabo kabisa bigenze neza cyane penalty zigera kuri 6 kuri 5 za ekipe nako penalty zigera kuri 5 kuri 4 za ekipe nako zabaye 6 za Afrika y'Epfo kuri 5 za RDC biza kuba binatuma ekipe nayo nivyitwaramwo neza cyane ekipe ya South Africa banatwara ikibanza ca gatatu mu RDC ebo bagwiriye izuru kabisa batwara ikibanza ca kane hari ni ekipe ya South Africa yatanguye bitwereka kuva ikiri mu mapure gushika yaho ishikana muri demi final ndetse viramo muri demi final itsinzwe no musi kuba itahukanye ikibanza ca gatatu muri Afcon yariko ibera muri Cote d'Ivoire navuga ko atari ikintu kibi kuri ekipe ya South Africa uno musi baje kuba batsinda ekipe ya RDC mu gihugu ca Congo muri bariko baniganira ikibanza ca gatatu naco novuga ko ari ikintu kiza ku ekipe ya South Africa kuko ni n'urukino by the way nako rwari mwinguvu irukino rwaruza ekipe ya RDC ndetse na ekipe ya South Africa ni ekipe ya RDC rero bitweretse bari kwakira n'ibihugu bigiye bitandukanye guhera mu mapure gushika muri kimwe cya kabiri gishica nyuma aho baviriyemwo rero novuga ko ni n'urukino ubona ko hari ico rwariko rurandika ko ekipe ya South Africa ndetse na ekipe ya Congo navyo novuga ko premierema yaba ekipe ya South Africa iriziza amafaranga muri championnat yabo kuko ugiye kuraba prime barayongereje muri intunganye muri ya kane intunganye ya kane prime barayongereje yabiye ekipe ya gatatu iteza kuronka amahera kwiye yabe ekipe ya kane iteza kuronka amafaranga kwiye rero navuga ko ni nayo mpamvu ubona ko urukino gukurondera place igira gatatu ubona ko yabe ekipe ya South Africa ndetse na ekipe ya Congo ubona ko bari kwakoresha ingufu nyinshi kuko urukino muri rusange navuga yuko nta muntu yoreka gushima kano kazi kano bamenyereza babiri kwa Hugo Bruce wa Afrika y'Epfo ndetse na mugenzi we mu Faransa Sebastien Desabre navuga yuko nakazi bakoze kuko ugiye kurabona uvuga ngo bino bihugu kuviramwo
muri demi finale ya kane basezera ibihugu byinshi turabona uvuga ngo nka South Africa basanzwe bafise abakinyi bikinira muri za Mamelodi Sundowns abakinyi bakina muri za Cape Town n'abakinyi bavuga ngo babaruko bakina ayo mashampiyona ngaho n'ubusanga ababyitwa ko bakina kure turaza kumusanga ari muri ibihugu vya Mozambique mu bihugu vya Mozambique na Egypt no kwa Congo nuko nivyo kwa Congo harimo bakina bavuga ngo bakina ku mugabane wa Buraya ariko tuza kuraba novuga ngo nama equipe muri rusangi yagenda agomba kunganya uburemere nivyo Congo hari novuga ngo akantu gatuya yo bisumvye igihugu ca Afrique du Sud ariko tuyasize ku munzane turabona ko nta byinshi novuga ngo baba barutana uretse izo kandi zibiri ziri kwa RDC naho nyene bazitwaye ryari ahitwa mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 970 mu gihe kwa Afrique du Sud atari mwe barabona rero muri rusangi novuga yuko gutahukana ikibazo cya gatatu kwa Afrika y'Epfo babimerita kandi novuga ngo bamaze kuba mushika muri za penalty mukaba muzi ko atamuhinga wa penalty abaho ariko kuntu uzuga ukayitera ikinjira wayitera ikagonga hanze rero novuga yuko muri rusangi Afrique du Sud batweretse ko football muri Afrika ndetse na Congo ko iri kiratera imbere ku rwego na cyane ino Afrika yo ngaho y'ubuseruko igihugu cya Congo ndetse na Afrika yose muri rusangi batweretse ko football kabisa iri kirabandanya itera iji imbere neza cyane uwitwa Makona navuga ku ruhande rwa Afrika y'Epfo niwe yabanje kubatera penalty kabisa munyezamu aza kuba nayikuramwo umugabo wita Samuel Mutusami aza kuba nayitsinda ku ruhande rwa RDC uwitwa CBC ku ruhande rwa Afrika y'Epfo araza yiterekamo neza cyane nawe uwitwa Mfuru ku ruhande rwa RDC nawe yiterekamo neza cyane Temonare ayiterekamo neza cyane kwa Afrika y'Epfo Cedric Bakambo nawe araza yiterekamwo uwitwa Modiba nawe araza yiterekamwo uwitwa Kayembe kwa RDC nawe araza yiterekamwo uwitwa Repasa araza yiterekamwo ari nako zitanu ziba ziraheze kwa Afrika y'Epfo baba batsinze zine bahushi ya mbere y'uwitwa Amokowena mu gihe penalty ya nyuma ku ruhande rwa RDC yarigiye kubiterwa n'uwitwa Chancel Mbemba yakaza kuba yitsinda equipe ya RDC yayiteronka neza na neza ikibanza cabo cha gatatu ariko uwitwa Chancel Mbemba Mangulu kapitene kabisa aza kuba yitera ariko uwitwa Ronwell Hayden Williams mnyezamu mwiza cyane kapitene wa South Africa penalty aza kuba yikuramo neza cyane baza kuba bandanya batera uwitwa ndavuga wita Police arazayiterekamo neza cyane uwitwa Yowan Wisa nawe arazayiterekamo neza cyane mu gihe uwitwa Zuru arazayiterekamwo ndetse n'uwitwa Meshak Elia nawe arazarayihusha ibintu biza kuba binayangara neza cyane kipe ya RDC bona kuba inataha penalty n'umuri yakwemwe n'uwitwa Ronwell Hayden Williams musaza kabisa nawe yigaragaje nkuko yari yigaragaje imbere ya ubwo yakoramwo penalty zigera kuri zine imbere ya Cape Verde witwa Hayden Ronwell Williams yasuye kwigaragaza imbere ya RDC atuma ekipe yiwe izina takwana ikibanza ca gatatu akazi keza kakozwe n'itwa Hugo Bruce akazi keza kakozwe n'abitwa ba Percy Tau ni ibintu byo gukweza cyane kuri ekipe ya Afrika y'Epfo yanatweretse na football imeze neza cyane by the way ikintu uvuga uyu mugardien uvuga asanzwe akinira ekipe ya Mamelodi Sundowns biraza gutuma aronka ekipe ku mugabane w'Iburaya bivanye na performance yagiye agira mu ikane yari kiraba ukaja kuraba aba bakinyi nk'aba ba Persita nkuko uyu yari karavuga uyu Beritra nabo raza kubona baza kuba bagize performance za mu ikane ugashaka uyu mukocha wa South Africa no mukocha nako ari kwerekana ko ari ubwo gwiza mu ikane navyo navuga ko ari ibintu byiza cyane ugiye kuraba kuri ekipe ya South Africa ugiye kuraba muri manjena muri rusangi ni ekipe nako yakina je collective nako rafitane cohesion hagati mu kibuga abakinyi ubona neza yuko vyanatume motiva n'uyu mugardi ugasanga ariko akora vyiza mu igori rero navuga ko nkuko Bertrand Karevuga n'ekipe ya South Africa yatanze umusaruro atanu umuntu numwe yarawitezeko ni ekipe ubona ko yatanze vyiza cyane kabisa atanumwe yarateze ko neza cyane urundi kure rero rwari runderanywe n'igicikana batari bake nyene yari match kabisa yihiganwa kuko ni nayo yadetermina mbega neza za kubatwara amafaranga arenga miliyoni zirenga kuri 64 zamaze kuba zishigwamo neza cyane muri no kandi ibintu bigenda bimeze neza cyane hari hagati ya ekipe yahe hari hagati ya ekipe ya Nigeria the Super Eagles bari kumwe n'umumenyereza wabo tubita Jose Pedro de Santos kuva mu gihugu ca Portugal ndetse na ekipe ya Ivory Coast Reserva bari kumwe n'umumenyereza wabo ndavuga uwitwa Emerse Faye umumenyereza nawe ariko aratangaza abatari bakenda kubariye neza na neza match yatanguye igihe cy'isaha zine z'ijoro ku kibuga ciza cyane
Stadium Arasani Dramani Watara abafana barenga ibihumbi 60 n'abandi hejuru kabisa nibo bari bitabiriye iyo match hagati ya Nigeria ndetse na ekipe ya Ivory Coast. Abarijande bagiye batandukanye abitwa Banwaku Kano umunya Nigeria, JJ Okocha umunya Nigeria yarahara ameze neza cyane, tereka kabitwa ba Salomon Karu kwa ekipe ya Ivory Coast, abitwa ba Wilfried Bony, abitwa ba Didier Drogba mu mwambaro umeze neza cyane kabisa muri VIP. Abagiye batandukanye kabisa bari bitabiye izo nkino, shako witwa Yani Infantino asanzwe arongoye FIFA, witwa Arsene Wenger ajejwe ubuhinga muri FIFA, witwa Patrice Motsepe arongoye kafu nawe yarahara ameze neza cyane, nyakubahwa arongoye igihugu ca Cote d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara yarahara ameze neza cyane ndetse n'umufasha wiwe. Abagiye batandukanye bari bitabira izo match kuko ubutumire bwari bwahawe abagiye batandukanye, ndavuga sanzwe barongoye amafederasiyo, ndavuga muri Afrika agiye atandukanye nabo bari bagiye bitabira ndavuga iyo match ya finale. Neza na neza umuhagarikiza hagati mu kibuga yari umusaza kabisa kuva mu gihugu ca Mauritania uwitwa Beida Dahame, niwe yari afise ifirimbi kabisa mu gihe ikibuga yari Alassane Dramane Ouattara. Abantu barenga ibihumbi 60 nibo bari bitabiye iyo match bameze neza cyane ku kibuga cyari kimeze neza cyane. 11 bari babanjije mu kibuga, ndavuga kwa Nigeria mwizamu nk'ibisanzwe yari uwo bita Nwabali umunyezamu mwiza cyane Stanley Nwabali, na mu gihe mutima wa defense Semi Ajayi, William Trust Ekonge kapitane ndetse n'uwitwa Calvin Bassey, Ora Aina, Frank Onyeka, Alex Iwobi, Zaidu Sanusi, Samuel Chukwueze, Ademola Lookman ndetse n'uwitwa Victor Jegwa Ivory Coast, Yahya Fofana, Jisre Konan, Evan Ndika, Odilo Kosunu, Sergio Rienka kapitene, Frank Kessie, Jamik Sherseri, Seko Fofana, Simon Adingra, Sebastian Hara, Ale Max Graderi nibo bari bariko bararondera ibitsindo neza cyane. Match iratangura, ekipe ya Ivory Coast bariko baradomina kuva ku munota wa mbere, pira kabisa banigirije mu match ekipe ya Nigeria ariko occasion imwe yonyene yari hagije kugira kapitene wa Nigeria wita William Trust Ekonge aze kuba anabibona neza cyane, ibintu bigenda bimeze neza cyane, aza agiterekamo igitsindo kigira kuri chambere ku munota wa 38. Abantu baraza baravuga bati ku bafana barenga ibihumbi 60 ba ekipe ya Ivory Coast ati gikombe kigira kize kuba kinabaca mu myanya y'intoke. Umunota wa 38 ndetse n'iminota 45 y'igice cambere iza kubirangira ekipe ya Nigeria bari imbere. Ekipe ya Ivory Coast yakinye mu gice cambere ariko ekipe ya Nigeria baza ko bantu nk'igitsindo cambere, igice cambere kirangira Nigeria bari imbere, Ivory Coast bafise ubusa. Abantu baravuga ati Nigeria igira itwara igikombe. Ni igitsina uvuga ngo cinjiye hakiri kare kandi ubona ko ntabwo cyakuye mu rukino ikipe ya Cote d'Ivoire. Nivyo muvandimwe Trust Ekonge niwe yaje kubonera icyo gitsindo. Ikipe ya Nigeria nuvuga ngo bari batangwe, nuvuga ngo bataka kuko nta n'impamvu yari hari yo kuza ngo zibire muri finale. Tuza kubona abasore ba Ademola Lookman, abasore nk'aba Victor Osimhen bameze neza bariko bakina umupira umeze neza cyane. Rero muri rusangi ikintu novuga ku ruhande rwa Nigeria novuga yuko igice ca mbere ku mpande zose nuzawe novuga ngo bari basa nk'abanganya ku bice byo gutembereza umupira hagati mu kibuga. Nivyo ico gisino cyabonetse mugabo ikipe ya Cote d'Ivoire ndakubwira yuko nayo yagerageje ahubwo yanoshije by the way n'uburyo bwo gutsinda bwinshi. Abasore nka Sebastian Haller bagiye bahusha ibitsindo byinshi byo gutsinda. Igice ca mbere rero kiza kurangira ico gitsindo kimwe. Novuga ngo stade yari yuzuye imeze neza, abafana ba Cote d'Ivoire nuvuga ngo batanze niyo motivation kugira ngo nyamba twabonye ikipe nka Cote d'Ivoire itavuye mu rukino bariko bafashwa nabo bafana. Umufana yarameze neza, korale zimanitse bagenda bavuza ingoma. Rero muri rusangi tugerageje kuraba igice cya mbere ko cyariko kirakinwa, nta muntu yari kuvuga ngo reka turindire kumbure ko muri rusangi nta muntu yari karaheba igihugu nka Cote d'Ivoire. Kuko wabona kuri kwa mugenzi wabo bariko barakina kwa Nigeria no kwa Cote d'Ivoire nako bariko bashiramo ingufu. No kwa Cote d'Ivoire ukabona ko bariko baraza bagashiramwo ingufu. Igice cya mbere kiza kuba kinarangira ari igitsindo ca Nigeria ku busa bwa ekipe ya Ivory Coast, ariko ibintu bitaje kuba binasiga canke birica inyuma. Ndavuga uwitwa Emerse Faye umumenyereza mukuru wa ekipe ya Ivory Coast kuko yaje kubakora impinduka zigiye zitandukanye. Ndavuga muri faze nako mu gice cya kabiri ca match aho yaje kuba yinjizamwe abasore bagiye batandukanye, abitwa ba Adingra babandanya babyitwaramo neza cyane, abitwa ba Umar Diakite baraza babyitwaramo neza cyane, abitwa ba Singo
umusore nawe yarameze neza cyane kuri nimero zirasubira kapitene wita Serge Aurier ekipe irazirataka abitwa ba Aremax Gradere bapfa mu kibuga tubona abasore bagiye batandukanye binjira mu kibuga remplace mubona ko zaje kuba zinatanga umusaruro ndavuga kuwitwa MRC Faye neza na neza bidatevye ku munota wa kangahe ku munota wa mirongo itandatu na kabiri ku pasi nziza cyane witwa Simon Adingra kuri kona aterekamwo urupira rumeze neza cyane witwa Kessie atereka ku mutwe igitsindo ca mbere naco kibona kujamwo Ivory Coast ibona kugaruka umufana kabisa yihereza ibicu abantu baravuga ati ekipe ya Ivory Coast irazutse ivuye yogotera izuba uwitwa Didier Drogba araza yiki ibicu Frank Kessie yagiterekamwo neza cyane ekipe nayo ibona guhema ndavuga ekipe ya Ivory Coast kimwe ku kindi abantu baravuga bati tugira turarenga kuri ekra kuko aba ekipe yose yaratumenyerije kuba baja muri za prolongation bone novuga ko igitsindo ca Kessie novuga ko cagarukanye cahaye motivation abakinyi ba Cote d'Ivoire ndetse n'abafana ba Cote d'Ivoire ugiye kuraba ekipe ya Cote d'Ivoire nko muriko murabivuga mu gice cya mbere cy'urukino ni ekipe nubwo yari yatsinzwe icyo gitsindo yagumye igaragaza ingufu nyinshi mu kibuga ugiye kuraba n'ekipe ya Cote d'Ivoire ugiye kuraba yari ikinira imbere y'abafana bayo abafana barenga hafi 60 ugashaka aba legend aho nk'aba Didier Drogba abiswe ba Salomon Kalu abiswe ba Kolo Touré ba Yaya Touré n'aba legend nako baba baje gushikira ekipe ya Cote d'Ivoire ni ekipe ya Cote d'Ivoire maze kuba ifatana n'uyu mukoca Faye yagerageje guhindura filozofi ya ekipe yandi ya ekipe ya Cote d'Ivoire kuburyo no musi ugiye kuraba ekipe ya Cote d'Ivoire kuyu mukoca Faye n'umukoca ubona ko aha umwanya buri mukinyi wese asanzwe yarahamagaje muri ekipe nationale ya Cote d'Ivoire naco navuga cyo ko ari ikintu cyatumye kigarura giha icizere buri mukinyi wese ari muri ekipe nationale ya Cote d'Ivoire ikindi naco navuga ko yaragaruye imitima y'abafana ba Cote d'Ivoire musi ekipe ya Cote d'Ivoire ni ekipe ubona ko iri kirakina muri kane guhera ku munota mbere gushaka ku munota wa nyuma wasanga ingufu ari za zindi nyene yaba bamaze gutsinda ni ekipe ubona ko baza kuba bava mu rukino ruko match igiye kubihera twarabonye ku match bakinye na Mali ni Mali bakinye ekipe ya Cote d'Ivoire yagiye gukina itanakwiye mugabiza kurangira ekipe ya Cote d'Ivoire itahukanye intsinzi muri rusange bwana Ernike ni umumenyereza nuvuga ngo MRC Faye yizewe nyuma y'igenda ry'umumenyereza wa mbere wa Cote d'Ivoire mu Faransa bariko banarondera uwo bita Olivier Renard ngazabafashe azabafashe zino nkino za kane mugabo novuga ngo Didier Drogba n'abagenzi we nk'aba Gervinho nabo bari jande bagiye baca baba Ivoirien baravuga bati reka duhe icizere no mwana w'umuhira ni rero novuga yuko confiance yagiriwe na staff muri rusange ndetse na federation muri Cote d'Ivoire niyo novuga ngo imushikanye ngaha gendura uburyo yagiye atsinda ama equipe gendura be squad afise ni squad novuga ngo imeze neza abakinyi barahari ariko ikintu novuga ngo yaje kurushiriza abandi bamenyereza eska abakinyi rika bakoresha gute turabona musi Sokofo Fanara zaratangura no musi akaza gasubirizwa kandi wa musaruka garuka bawuronka neza cyane ukabona umupira ko uri kurakino hagati mu kibuga rero muri rusange novuga yuko experience yiwe nivyo na experience afise Merce Faye noza kuvuga ngo adutangure tumwanshante na experience nyinshi afise ariko tugerageje kuraba uburyo ya managing equipe ya Cote d'Ivoire kandi tukaba tubona n'abastari barimo nta nduru zagiye zihaba uwarose umwanya yawukinye uwawubuze nawe novuga yuko yagiye yishimira intsinzi kumwe n'abandi rero muri rusange nyamba twabonye intsinzi kwa Cote d'Ivoire nuko hagiye haraba iyo bamusportse muri rusange hagiye haraba ibyo bintu byiza cyane ndetse no gushigikirana kuitwa MRC Faye ku munota wa 82 kera kabaye kabisa ekipe yatatse hasi hejuru yakirondera ariko kitariko kiraboneka ekipe ya Nigeria kirondera vyanka ekipe ya Cote d'Ivoire bakirondera biciye ku basore bitwa ba Omar Diakite abitwa ba Frank Kessie abitwa ba Seko Fofana ariko ibitsindo biriko birabura neza na neza mwenyewe Sebastian Haller neza na neza ku pasi yarawe no witwa Simon Adingra sore kabisa yari yempeke kuri match yo ku munsi wejo utwa Simon Adingra kuva kwa ekipe ya Brighton and Hove Albion mu gihugu cy'Ubwongereza sore kabisa terekamwo pasi ku rwego rwo hejuru witwa Sebastian Haller nawe aravuga ati jewe byanje ndabimenyereye ati jemba mpagaze ngaha kugira nze ndanabiterekamwo terekamwo baro tsindo ca kabiri kijamwo kipe yose ndavuga guhera ku mufana muto gushika ku musanzwe arongo igihugu ca Ivory Coast kabisa barahaguruka bakomera match wita Simon Adingra ndetse n'uwitwa Sebastian Haller
ikipe ya Ivory Coast baterekamwe igitsinda ca kabiri. Match Nigeria baba barayihwanije, match ari nako yaje no kubinarangira, abitwa ba Victor Osimhen, abitwa ba William Trust Ekonge, abitwa ba Alex Iwobi, abitwa ba Samuel Chukwueze, ibintu biranka kabisa. Match za kubirangira 2-1, ikipe ya Ivory Coast ibona kuba champion ubugira gatatu neza na neza mu mateka yabo, inyuma y'ico bari batwaye bari kumwe n'abitwa ba Yaya Toure, abitwa ba Gervinho, abitwa ba Kolo Toure. Neza na neza Ivory Coast baronka etware yabo canke inyenyeri igira gatatu kuri jezi yabo ya kane 2023 kane bari banatunganije barini wabo. novuga ko ni ikintu ciza kuri bano bakinyi basanzwe batwaye kino gikombe ca kane, nk'abiswe ba Nicolas Pepe, abiswe ba Kessié, abiswe ba Sergio Aurier hariya muri ekipe serukiye y'igihugu ya Cote d'Ivoire, kuko nabo basanga bariko barakora muri football bagiye barangiza ata kana bigeze batwara. Nk'uyu Sergio Aurier ni kane we ya nyuma, uyu Frankie Kessié ariko agenda akura, aba ba Nicolas Pepe bariko nabo nyine basanga bariko bagenda begera imbere muri football. Rero novuga kuba batahukanye kino gikombe cya kane, novuga ko ari ikintu batazobibagira ko. Nimba twibuka Didier Drogba muri Cote d'Ivoire, nuko tuzi ivyo yahejeje equipe nationale ya Cote d'Ivoire. Nimba twibuka ba Kolo Toure ba Yaya Toure muri equipe nationale ya Cote d'Ivoire, nuko tuzi umusaruro batanze muri equipe nserukiye y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Novuga ko ni n'ikintu kitari kiza kuri bano bakinyi ba Nigeria nk'aba ba Iwobi. Novuga ko ari nka kane we, novuga ko ari nk'iyanyuma muri equipe nserukiye y'igihugu ya Nigeria, kuko ari karagenda akura. Ugashaka abakiri batabiswe ba Victor Osimhen, naye novuga ko atakane arafashije equipe ya Nigeria. Ugashaka ko abiswe ba Chukwueze, Samuel Chukwueze yarize na equipe nationale ya Nigeria. Uno munsi novuga ko nawe yariko agerageza kuraba ko hesha igikombe ciwe equipe nserukiye y'igihugu ya Nigeria. Rero novuga ko ni performance nziza y'iyi equipe nationale ya Cote d'Ivoire, kuko ni equipe nserukira y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Kuyu umukoca uyu Faye ubona ko bagerageje gukorera hamwe bivanye naho equipe yari kirava. Equipe ya Cote d'Ivoire ni equipe yarengwanye iva mu mapure bimeze nabi, babaye abameyer perda. Ni equipe kuva igiye muri kimwe cy'umunani gishishanya gushika muri finale. Ni equipe ubona ko habaye gukombata hagati mu bakinyi, habaho aba bakinyi nko agiye bavuga biswe ba Kessié yabonye igisindo ku munsi w'ejo, abiswe ba Nicolas Pepe. Ubona ko bari kubagerageza gukina. Equipe ya Cote d'Ivoire ni equipe ubona ko ari kigerageza gukinira hamwe, ni equipe ubona ko bari kubagerageza kugira cohesion, ni equipe ubona neza yuko uyu mukoca Faye yari kagerageza gutegura vestiaire iwe neza kugira baze kuba baronka umusaruro mwiza. Rero novuga ko ari ikintu ciza, kuko na president Nyakubawa asanzwe aramutse igihugu cya Cote d'Ivoire Alassane Ouattara niho yari ku kibuga. Na president Alassane Dramane Ouattara niho yari ahari neza na neza ku kibuga. Inyuma y'urukino uwitwa Emerson Faye ati ntabwo arakazi kanje, ahubwo ibyo mugira byose mushimira abasore. Ati nibo baje banavyitwaramo neza cyane, kuko ati nibo berekanye ko ico gikombe bagikeneye, ngo ubundi je naje ndababwira ibyo bategerezwa gukora. Ati nabo babikora gusumbya uko je nari ndavyiteze. Ati rero nishimiye abasore bamwe muri rusangi. Ati nishimiye performance witwa Alex Max Gradere, ati yerekanye akazi kameze neza cyane. Ati yerekanye leadership mu kibuga. Ati nishimiye abagiye batandukanye. Ati abasore muri rusangi ati berekanye ko bari bashaka iki gikombe. Ati navyo nibaza ko ari ibintu byiza cyane. Ati nanje rero nishimiye nk'umumenyereza mukuru ati kuba ntwaye n'iki gikombe. Ari nako uwitwa nde Emerson Faye ahita anahabwa n'agacimwe nk'umumenyereza yaranze higanwa, ndavuga ku ruhande rwa kane 2024 uwitwa Emerson Faye sanzwe amenyereza igihugu cya Cote d'Ivoire. Navyo ari ibintu byiza cyane, kandi yabaye n'umumenyereza wa mbere ngo atwaye n'igikombe cya kane, ngo mugihe yafashe equipe ivuye mu matsinda akayifatira muri kimwe cya munani gishiye cyanyuma, ngo agahita nayishikana muri finale agatwara n'igikombe. Uwitwa Emerson Faye akazi kabandi